abarundi bo kwitega iki na cane cane gishasha ku migenderanire y'u Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda mu gihe inama iherutse guhuriza i Kigali mu Rwanda abepiskopi katolika b'u Burundi bahurikiye mu shiramo bisi ya Coreb bo rero mbega leta y'u Burundi ifise iminyanyuro izihe kuri iryo kena canke iduzo ry'ibiciro vy'igitoro na cane cane mu gihe ikena ry'igitoro hano mu Burundi rigiye kumara igihe kitari gito. N'icubahiro umukuru w'igihugu cacu araherutse gutegwa iteka ridasanzwe ryo kuyobora umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'ibihugu vyose atana kimwe kivuyemwo. Mbega abarundi bo kwitega iki na cane cane gishasha ku migenderanire y'u Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda mu gihe inama iherutse guhuriza i Kigali mu Rwanda abepiskopi katolika b'u Burundi bahurikiye mu shiramo bisi ya Coreb bo rero baraze hasi basaba yugururwa zimbibe hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Mbega mwobwira iki abene gihugu? Nivyo umukuru w'igihugu muri kino gihe niwe aramutswa Afrika, umwe bwa Afrika n'umuvyeyi wa Afrika koko, kandi muri Afrika harimwo ibihugu vyose n'u Rwanda rurimwo. Muti mbega none imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yoba igiye kubandanya gute mu gihe u Rwanda ari igihugu kimwe mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika? Hari ikintu turinda gutahura, umuntu ariko ariyumvira ati mbega imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yatosekaye gute? Uja gukura imvunja umutamakazi aheje kuyikura arinda kuyimwereka imbere yo kuyita, kuko igihandure kibabaza gusumba imvunja. Umutamakazi arashobora kuguma yibaza yuko ariko aribwa n'imvunja iriyo, kumbe ni igihandure. Hari aho rero abantu bafatira ibintu hagufi bakavuga bati ko ari umukuru w'ubumwe bwa Afrika no kuvuga yuko ibintu byose bizoca vyera ngo de. Hariho utwigoro nk'umukuru wa Union Africaine agira kugira ngo ibi bihugu byose bitekane. Mbere murazi yuko n'ibi bihugu byo muri no muryango w'ibiyaga binini bya n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yamakuru ko bishoboka vyose kugira ngo habe umutekano mu vy'imigenderanire. Rero imigenderanire y'u Rwanda icayitosekaje, hari kumbure abatavyibuka, nuko hari abarondegwa n'ubutungane bw'u Burundi bakiri mu Rwanda, abandi mbere bakaba baragaragaje nuko bashigikira imigwi yonona umutekano mu gihugu. Ico kibazo nangini icubahiro amaze kucishura kenshi, avuga ati mbega none uwo muntu aronderwa n'ubutungane yagirizwa guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi, wewe wogo mumunyegereza iki? Ataco wiyagiriza ko musangiye, uramurekura akaza agacirwa urubanza, hanyuma yeze akera, hanyuma ari ngombwa guhanwa na hagahanwa. Na yahandi ugize uti mbega none n'u Rwanda yorugendera? None mwibaza yuko atabarundi bagendera u Rwanda canke atabanyarwanda bagendera u Burundi? Ejo bundi hariko haraba nihiganwa ry'ugwaruka rw'inkerebutsi, mwarabonye intumwa zavuye mu Rwanda. Irega yibereri yaze ni kuri ico kibazo nyine gusa kiba kihari. Ubundi ho wari gucuvuga uti na Rwandere ntibikigwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. No kuvuga yuko ako kagihaze niko gakomeza kicarirwa. Umenyesha amakuru yanavuze ati mbega ko abepiskopi bageze aho bakoma amashi batakamba bakaga hasi bati raba nyabuna n'imbibe zisubire zugurugwe musubize hamwe.
ico kintu ni ciza cyane kandi je ndanizera yuko bashobora no kubandanya baga hasi bashikira umwe wese bagashikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi batitabaranya bagashikira n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda batitabaranya nawe urabe ibisabwa hanyuma bishire mu ngiro turabe ko gova handi je numva umenga nta n'ingorane vyotera ivyo abo bantu batanguye gutyo barashobora kubandanya ugasanga mbere barashitse naho bagondoza umuntu vyari vyanse ko yigarura mugabo mukiri ngaho nyene hariho utwigoro turiho turakorwa kugira ngo mu vy'ukuri ico kibazo kimaze imyaka irenga 10 kive mu nzira. Utwigoro nk'iyaba twari kumwe n'umuvugizi w'u Rwanda byaca biryoha kurusha kuko urumva Burundi bwamaze gutomora buti rekura abo bantu none ubanyegereza iki ubabikira iki nawe yacagira ati hari utwigoro turiko turagira ejo tuzobarekura canke hirya y'ejo none ko nabo barekuye nuno munsi imbibe zoca zugurugwa nubumenga nta ngorane yoba umugabo rero sinomuvugira urumva umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Ego none muri iyo myaka 10 abo bantu uko bitwa ico gihe bakigenda inyuma y'imyaka 10 baracari ntambamye kungarana kwa kundi bagiye bameze. Inyuma y'imyaka 10 ububi bw'umuntu bushobora kwiyongera canke bukagabanuka kugira umenye urugero bugeze ko nukuganira n'uwo muntu ukumva aho yarahengamiye ico gihe ko ari hagihengamiye. Rero nk'uwo baturungikira tukaganira tukumva ati mbega leta y'u Burundi kumva iti mbega ubu mumeze gute mbega ubu mwarigaruye niho womenya aho bageze no munsi n'ayandi biragoye kuja mu kibanza cyabo ngo umenye ngo bahindutse neza canke nabi. Ikindi kibazo kigira kabiri mu kigobe c'abarabu igihugu ca Iran hamwe n'imicungararo yaco niho amakungu yeza amaso kubijanye n'igitoro none ingwano irabisha bigacika. Abahinga bavuga yuko ngo iyo ngwano izogira ingaruka cyane na cyane mu bijanye n'iduzwa ry'igitoro canke n'ikena mbere ry'igitoro. Ikibazo mbega leta y'u Burundi ifise iminyanyuro izihe kuri iryo kena canke iduzwa ry'ibiciro by'igitoro na cyane mu gihe ikena ry'igitoro hano mu Burundi rigiye kumara igihe kitari gito. Ijambo ry'umwizero ku bene gihugu murakoze. Ikibazo c'igitoro nivyo ni kibazo nkoramutima ariko turakwiye no kuza tubanza tukiyumvira mbega ikibazo c'igitoro mu Burundi kugira kituraze ishinga no kubera iki. Ubwa mbere uno munsi mu 2026 urugero dukeneye kw'igitoro ngira ngo uwo rugeranya no mu 2005 yosanga hari ubudasa bunini. Twobanza rero tugashima kumva dukeneye igitoro. Burya abantu usanze aho abantu bariko bararira ibirato nuko bafise ibirenge. Burya batagira ibirenge usanga barira ayandi marira kuko bagira bati icompa ibirenge no hakandagira gayeme no hatambuka. Rero twebwe kuba ikibazo c'igitoro kituraje ishinga no munsi nukuri umwanya umwe twari dukwiye kunezerwa no kuvuga yuko dufise aho tugishira aho twifuza gukoresha igitoro. Rero kira noneho mu minsi heze twaravuze yuko igitoro rimwe na rimwe catugora gushikira kubera ubukene bw'amafaranga mva makungu kubera ariyo kigugwamwo ariko twaravuze yuko uko bukeye atari kubwira kubijanye n'ubukene bw'amafaranga mva makungu. Kubera iki muraza aho dutanguriye gusoroma wa murima weze witwa ubutare no munsi amafaranga mva makungu yarinjiye kandi akiriko ku rugero mbere rushimishije. No kuvuga rero uko twebwe uko tuzobananya twimbura dusoroma uwo murima weze aho bukera tuzoba tuvuga tuti ikibazo c'igitoro eka mbere n'ifumbire na bijya bindi bisabwa yuko tubikura hanze
hazogeraho umuntu yiruhutsa. Kandi no munsi mubiravye burya ku gitoro mubiravye neza intambamyi nyamukuru ntiyamye ishingiye ku bukene bw'igitoro ubwavyo. Intambamyi nyamukuru hanini yagiye ishingira ku nyifato ya twebwe abarundi. Iyo babonye igitoro bagisakuranwa, bamwe bakagijana kugicuruza kuri magendo kugira ngo abandi bakibure. Mugabo hagiriye wa mugambi wo kuza turagisabikanya, murabona yuko ubu hari akarusho. Yega hari n'igihe wasanga haciye nk'indwi zibiri canke zitatu atabantu bariko bararonka igitoro ku mastation. Mugabo no munsi uko mugaturuturu bukeye muca muronka urutonde rw'amastation yaronse igitoro, abantu bagaca bagenda bakaronka. Uraronka dukeyi bukeye kabiri gatatu usubiye gushikirwa ukaronka utundi dukeyi. No kuvuga yuko gizogenda cyongerekana tuzoza turaronka. Uti mbega none intambara yo mu kigobe c'abarabu ntizoha bituma vyunyuka. Emwe nuko ngira abo benshi mu bari ngaha barutse vuba. Ingwano ya Iran na Iraq yabaye mu myaka iheze. Mu kigobe c'abarabu burya hamye intambara. Abarundi rero borema, so kuvuga yuko kubera ko mu kigobe c'abarabu habaye intambara bizoca bituma leta itabandanya kwitaho abantu bayo. Leta izobandanya yitaho abantu bayo, aho gikenewe kukirondera ikirondere kandi kizane, uburyo bukenewe gushirwamwo ibushiremwo kugira ngo abarundi bakomeze banezerwa kandi baronka igitoro uko bimeze. Hari dukeyi badusabikanye, hanyuma bikenewe kongereza leta yongereze umuvuduko. Ico nibaza ko abantu borema ntihazoca haba ijuru ngo ridukorokereko ngo nuko ariko haraba intambara mu kigobe c'abarabu. Umukuru w'igihugu yaremeshereje ku mugwa mukuru wa komine Muramvya mu ntara ya Gitega mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama umwaka w'ibihumbi 2026 yamenyesheje ko ibijanye n'ishigwa mu ngiro rya politike y'imishahara, politike salariale mu rurimi rw'igifaransa, mu mashirahamwe agengwa n'amategeko yiharije bisa n'ivyarangiye. Yanagiriye ko amenyesha ko nk'ibijanye na RTNB vyovyo vyamaze kurangira. Ariko muri televiziyo nkuru y'igihugu haraheze amezi 3 umukuru w'igihugu atangaje ivyo bintu nta gishasha abakozi barabona. Mbega uno munsi umuntu yovuga ko umukuru w'igihugu yahawe amakuru atariyo, vyankiye he? Ubu bo kwitega iki? Kuri ico kibazo nyene umushikiranganje ajeje ikigega ca leta yari yatangaje ko uburyo bugenewe gukora ico gikorwa buhari bwategekanijwe mu mafaranga akoreshwa uno mwaka. Mbega ayo mahera ko yari yarategekanijwe, abo bakozi hamwe byoja mu ngiro bazorenganurwa? Ikintu ca mbere nohera ko nuko batahura yuko ari ikibazo cari gihambaye cane, kandi nuko kigihambaye ari naco gituma vyatwaye umwanya munini kugira ngo baharure bitonze bivanye n'uburemere bwacu, ariko kandi baraba n'ibintu byinshi kugira ngo abo bakozi bo muri ayo mashirahamwe bashobore gutunganirwa. Mu kwezi kwa Kigarama rero imigwi bijejwe yari yaharuye yahejeje, kuko n'imigwi itandukanye vyaraharuriwe mu bushikiranganje bijejwe, biraharurirwa mu biro vy'umushikiranganje wa mbere. Eka barakora umwanya utari muto, ariko muvyibuke yuko hagiye harabamwo udukosa tumwe twava no muri ayo mashirahamwe mu biharuro boba batitondeye neza, vyagiye birafata umwanya rero. Ariko mu kwezi kwa Kigarama nkuko se Barundi yabishikirije, iyo migwi y'abahinga yari isa niyahejeje guharura. Barahejeje rero barashikiriza ico cegeranyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kugira ngo nawe ahezagire asubiremwo arabe yuko bitunganye kandi bibereye. Ico twababwira rero nuko inyuma ya kiya kiganiro, ni kuvuga mu ntango z'uno mwaka, se Barundi yarasubiye yarabiravye, ariko harabonekamwo agatosi gatoyi kasabwe yuko akoranya uwo mugwi kugira ngo ushobore gutosora neza
ariko uwo mugwi nawo ukaba waragiye urakorana amaguru masha mbere mu ntango za kuno kwezi kwa gatatu warakoranye n'umugwi urimwo ababo mu bushikiranganje bwa mbere ubushikiranganje bijejwe eka n'abahanuzi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Murumva rero yuko ari igikorwa co gutosora cabaye muri kuno kwezi, nabo bakaba baherutse gushikiriza Sebarundi novuga nti icegeranyo gitosoye. Ico nobwira rero ababajije kibazo n'abandi basangi bari kumwe muri uwo mugwi nuko borema kuko ubu biri mu ntoki z'umukuru w'igihugu ari nawe yari yavumereye yuko bagiye gutunganirwa, eka n'iryo tegeko ari we yaritanze ko umwanya n'umwanya ngira ko n'ikibazo ca kabiri gifatanye n'ico bashobora gutunganirwa na burya uburyo bujanywe n'ishirwa mu ngiro y'iryo tegeko bwatekanijwe mu nteguro y'uburyo buzokoreshwa muri uno mwaka. Borema rero bagatenyenya gatoyi kuko Sebarundi sanzwe tuzi yuko atayaga amasigara cicaro kandi yuko biri no ku musozo. Abo bantu ko ayo mahera yari yategekanijwe kuva umwaka ugitangura twabajije tuti bazorenganurwa. Iyo tegeko rigiye mu ngiro ubwo nyene bazoronka ko n'amahera ari mu kiga ca leta, ariko gutunganirwa sintawe ko mushatse kuvuga yuko iyi myaka yose canke uwo mwanya bazoyoronkera rimwe. Ico n'ikindi kibazo naco nyene cigwa n'imigwi tutoshoka dutangira umuco ubu nyene, ariko borema kuko leta ntiherana. Leta ntiheranwa bazotunganirwa ntawovuga ati ubwo nyene mu mezi 3 mu mwaka umwe kuko bisaba kwigwa n'abahinga babijejwe, ariko bareme yuko umwanya n'umwanya ubwo buryo butangura kubashikira kuko biri mu nteguro y'ikigega y'uburyo bukoreshwa na leta y'u Burundi. Twavuga tuti iki kibazo ayo mahera yateguwe umwaka wose kuri abo bakozi, ariko biraboneka ko byacerewe gutangura. Tubaza tuti mbega ayo mahera bazoyatunganirizwa kuri ayo mezi yose 12 agenewe umwaka w'amafaranga? Nsubiramo inyishu nari ntanze, ni ikibazo tutoshikishura ubunyene kuko bisaba yuko biga abajejwe ikigega ca leta. Murazi yuko integuro isanzwe itunganywa uko amezi 3 ageye, birategurwa ku kwezi uburyo busohoka amezi 3, ivyo twita planification trimestrielle. Turavye kujya ibikorwa n'uburyo bijana bisanzwe gutegurwa na leta y'u Burundi. Kuvuga rero yuko uburyo bwari buteguwe mu mwaka wose buca butangwa mu gice kimwe ntawogira ko bavyemeza, ariko ico nzi co nuko ubwo buryo bubagenewe buzoruhukira kubashikira batenyenye kuko bisanzwe biri mu vyo Sebarundi yavumereye kandi nkuko nabivuze atayagabiri.